wanje eka. Aho ni kuri Paruwasi Kayero y'Ishengero Methodiste ni muri commune Mpinga Kayove mu ntara ya Rutana mu gisabisho cyo guhimbaza umunsi w'Imana kwigenezo rya 19 Nyakangu no mwaka aho umukuru w'inama nkenguza amateka nyiteka Manuel Sinzohagera ari nabaserukira imbere y'amateka iryo shengero ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro muri iyo ntara yari ifatikanije n'abakristo b'iryo shengero muri ico gisabisho. Mu ijambo yashikirije yahamagariye abarundi bose kurangwa n'umutima w'urukundo yongera basaba kubandanya bubahiriza impanuro zitangwa n'abaganga mu bijanye no kwirindikiza coronavirus. Kubizera Imana abarundi barimwo turizera yuko inyuma buno buzima hariho ubundi buzima. Ubuzima bwacu ntibuzoherera ngaha, hariho urundi rugendo inyuma ya buno bugingo. Rero nariko ndashimira Imana ku munsi mwiza yaduhaye. Uno munsi numva no hamagara abarundi ntanguriye kuri mwebwe bwoko bw'Imana turi kumwe kugira umutima w'urukundo. Dukundane. Kuko Imana yadukunze. Natwe dukundane. Abarundi dukundane kuko turi umwe. Dusangiye igihugu, impeso imwe yaduhetse yatuvyaye n'u Burundi. Dusangiye byinshi cyane mu gihugu cyacu Burundi. Dusangiye ururimi, dusangiye imico n'imigenzo, dusangiye igihugu. Abarundi dukundane. Tugira umutima wo gukunda abarundi bene wacu. Wumvise umurundi mwene wanyu wumve wo mukunda gusumba n'umunyamahanga. Kuko umurundi musangiye byinshi cyane. Murira kumwe, muvuga kumwe. Ndakunze kubivuga. Bashake baguhe ubwene gihugu bw'Igitanzania, ushake ube umukongomani, ushake baguhe ubwene gihugu bw'Umufaransa, hageze kurira urira nk'umurundi. Kira noneho mu bihugu byose maze kugendamo nta hantu na hamwe nabonye mwene ngaha bahitira igihugu cyabo. Twebwe ngatuhita nikashe Imana yaduhaye utazosanga mu bindi bihugu. Ushake ugendewe baguhe ubwene gihugu bw'Abafaransa, aho uzogumuhita. Niyo mpamvu barundi bene wacu dukwiye gukundana, tugira urukundo muri twebwe, imitima yacu tuyagure, dukunda abarundi, twitwararikane, tubabarane, twumve by'ukuri umurundi agize ibyago, twumve twese twohaguruka kugira ngo dutabare umurundi mwene wacu. Muri ico gisabisho nyene yarashikirije abo bakristo ugiye kurongora ububwirizwa bwa Rutana Kayero Reverend Pasteur Masabarakiza Ephraim aca amusaba gukunda ishengero no kurisengera. Yongeye asaba abakristo nabo gukunda uwo mubwiriza mushasha no kumusengera, kwamana ukwizera naho boba bari mu bihe bigoye.